hamajo dase ana hajya hari abakobwa mu bisanga abakobwa tuja mu bishoze rimwe mu kwezi hajya uhora wumva ngo umukobwa ngo agiye mushoze kabiri mu kwezi webaza ko biva kuki abajya nabi. Hello guys, this akagira ko cyanya karangi umenga ndumukoretse. Hello guys, ni princess kumaza wa papa. Let's go. Hagumaza wa papa. Hello guys, ni sawa murameze neza meze bien cyane gose. Uno munsi rero tuvugana ku biki ibishozi. Ni muzi abafana koga gusa koga n'abahungu mwese mwebwe ngatuvuga ibishozi. Tugende. Vite? Sawa. 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 Witwa? Bazo mutima Judas. Ernestina niyo nkuru. Keisha. Gahimbare Glory. Twana Belle. Joda ndakubaza. Nkubu we bishitse ukaryamana n'umwana ataraje amahega umukobwa. We baza ko yo twarinda canke ntayo yo twara. Mivana. Jovana ni. Vyovana n'ama spermatozoide yawe. Namba afise inguvu zikomeye. Yo twarinda. What? Oya ntibishoboka ntashobora gutwara inda. Ego bon sinibuka ibintu mu ishuri batwigishije by'ama cellules reproductrices ibintu bya ntabaragira irya sinzi ko ari ovule yiwe urubutoroshe ibintu by'uko nivyo nibuka ko batwigishije en résumé donc non. Oya ntanda yo twara. Sinibaza ko umwana w'umukobwa ataraje mu marega ashobora gutwara inda. Arashobora gutwara inda mu gihe abikoze yegereje kuja mu ico gishozi bwa mbere. Nice. Ibimenyesho byo kuja mu gishozi kujya abana bakora twumviriza baza kuvyumva nk'abatabizi n'ivyaye. Umwigeme arabara ku mabere, umwigeme aravyibuha igihe agiye mu gishozi rya mbere, akababara no mu nda. Nivyo bimenyetso dukunda kurabirako. Bravo. Hamajo dase ana hajya hari abakobwa mu bisanga abakobwa tuja mu bishoze rimwe mu kwezi hajya uhora wumva ngo umukobwa ngo agiye mushoze kabiri mu kwezi webaza ko biva kuki abajya nabi. Hajya umukobwa ashobora kuja mu busambanyi akaca afata ntuzenye ubupirire kubera kujya kuntu yamaze amaraso kuya impamvu nyawo ni kujya bayagiye arafata bujya bunini usanga agiyeyo hatari kwezi kutari bwahera bugatuma ako kanini gaprovoka ayo maregre. You serious? Bon, je ntibiramba ko ariko gusa nibaza ko bihora biba ku bandi nibaza ko bivana n'umubiri w'umuntu. Gituma umuntu aja mu gishozi kabiri mu kwezi ubwa mbere biravana n'ibihe biravana n'ibihari karacamwo biravana n'ifungurwa arya bikongera bikava ku kuntu Imana yamutunganije nibyo. Amana Belle ni wahe muti wo guhagarika amahega? Umuti wo guhagarika amahega ntawo uhari. Amahega nibaza ubwo yuko yihagarika igihe umuntu ageze muri âge ya ménopause. Yego. Amarègle donc amarègle atanguye kuza ni signe déjà maturité ku mwana w'umukobwa. Rero kuvuga ngo umuti wo kubihagarika kandi nibaza ko c'est aussi un autre signe yerekana ngo umukobwa ari à mesure yo concevoir. Donc nibibaho ni ibintu Imana yashizeho ngaho ko nyene bidashobora guhera juste seulement geze kuri rya myaka ya menopause sinon nta umuti nawo nzi vraiment. Hano wibaza uko bihagarika. Hano na wapi? Okay. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.